Yes wantu bakunzi bakoresha umwanya bakunzi batugesho Suto chawa Mr. Vuguta vyumye muri fresh muri good ndibaza mumeze neza ku mande zose zisi ndazi ko mudukurikira kandi mudukunda mudushigikira mufuza ko dutera imbere mufuza neza yuko dushika ku ndoto zacu ni nayo mpamvu tuticara tuguma tubarondera ibikorwa hirya nino bimeze neza cyane kugira ibintu bifata inzira ni Mr. Vuguta vyumye ndi kumwe na Lulu the King Lulu the King Lulu vipi safi sana bro wangu uko fresh Lulu the King inyuma yuko twakoranye muri WAKA Light TV Lulu the King asanzwe ari umuryango wanje cyane barabizi bane twarageje kubibasegurira nibaza ko ntari amaze kubitahura ni Lulu yari yanyivye umwana ashaka yisubirize mu ndumane kuko narigeze kumukorera akanyamuji hariya behind tukiri hariya kure cyane namukoreye akanyamuji ndatera igoro umude mu kimya Mr. Vuguta Lulu ararera araba Joseph Lulu umeze neza ari jemba ameze neza fresh usivye ko ene tuni kimya ariko jemba ameze neza ntanzi ko ntagwango ntakibaje urazi ko ibintu byose bimeze neza amandara mukije abakunzi banje kumwe mashaka mwari mu nkomboye buzibise mu mpiga mundondera mu mbura ariko ndahari tumba ntuje mameze neza tu aho muri hose mwubahwe cyane kabisa Lulu the King akubwira ati mba ntuje mba mpari niho mba nimereye fresh mba ndi good Lulu amakuru y'imisi gute kutakigaragara kuri izi mbuga zacu Mboma jamake je ndashima Imana kuko urazi ko n'igihugu ca ibwiza shingiro ry'Uburundi rivuga ngo dushira imbere Imana rero mu gituma gushira imbere Imana habasiye ko tugira gute ko nakwe dukora nkuko Imana igomba ama tugatwara ubutumwa bwiza hirya no hino kawaida jewe mba nibere mu bikorwa by'Imana kenshi mwino minsi nyene ni Lulu yatuzaniye Clara mbe Clara aho nyene turaganira minsi yose tu bimeze neza kandi azi ko vuba kwa mukumi bashaka kongera kumubona je nibaza katangorane tu mwe murindiye kabisa Lulu wagiye udasezeye abadukurikirana ntibazi irengero rya Lulu ntibazi Lulu ngo bimeze gute yajanywe niki Lulu bimeze gute Lulu ni gute yosigurira iki nk'abari ko baradukurikirana kuri uno mwanya mbo abakunzi bariko badukurikirana abakunzi bakoresha umwanya abakunzi ba Lulu the King aho muri hose turaza ko mwamko murakurikirana ibikorwa tugaheza kumbwira ngo dushoye kubaha amakuru rwanje jewe no bango Nsiba ngo sinasinzi ariko komeze kose tu murazi ko mu buzima niko abimeze hari gihe biba ngombwa rero je nashoye kugwara nashoye kuvyuka nyene mvyuka ngwaye ico gihe hari dimanche lundi mu gitondo nabimenyereje ko ati je nagwaye no bako byari ibintu bimeze byicano niko no bivuga ico gihe ndivuza indwi yose lundi mardi mercredi jeudi warugwaye Majambo make no banko yari sumu ariko sinokubwira ngo ntabiririye ngaca byagenzuka ariko tunari yakiriye hama samedi niho usanzwe arongoye WAKA LIGHT TV yashoye kunyandikira yashoye kunyandikira kuri WhatsApp arambwira ati kubera umaze imisi yakora tunda ku kazi uri kuhombesha company kubera company baho kuko abantu bako barakora rero nta kuntu uwo mari ndi wese akora hama byako bagena nabi tireco twokusaba kubera umvugwaye urabukimara nk'amezi nk'atatu kugira ngo wivuze ukire rero kandi gaca karambabaza kabisa karambabaza sana nyene maze indwi ku Valendi ndakivuze gushika vendredi ntaranyandikira narana telefone ambaze mbego mukoze ameze gute amerewe gute arakomeye yaragwaye cyameze gute mugo Saturday mu gito Saturday ku mugoroba cyandikira amajema avuga ngo ukomeze kose urabe kwikubite nk'ameze nk'atatu kugira ngo wivuze ukire ngo naho byo babyize nabwo ati sawa nta menshi namubwira nabwo ati urakoze cyane ndabona n'umuryango mwiza muri tayi abantu sica bigene ko nyane kimenyere cyane yiturije nyere ko nta bonde buhinganye Lulu WAKA LIGHT TV ifata nk'iki gushika kuri nosa mbo nkuko nabibwiye nasiyo no muryango mwiza ariko umuryango mwiza nibaza ko kubazi ijambo umuryango mwiza barashaka gutahura icari ico rero ndashobora kuba navuze ko ari umuryango mwiza ku buryo bashoboye kunyakira twarakoze narakoze bitari bike hari byo bakunzi ba WAKA LIGHT TV bashoboye gushima n'ibyo batashimye ariko
byose kugira ngo rishobore kubaho ariko n'umuryango mwiza washoboye kunyereka ati inzira wicamo kuyo aha wahashika bigenze uko ikiyo gikora kugira ngo kiryohe cyo gikora kuriya mu majambo make navuga ko nivyo gusa novuga ko yashoboye kumfasha cyane no yivuga ko yashoboye kumfasha nyine rankura hasi nduza gushikaho narengeje ariko nizere ko nahandi nifuza gushika kure nzohashika mu gihe nzohashaka. Ni Lulu yaje muri WAKA LIGHT TV mu gihe hari itegeko ry'uko mukoza amara amezi abiri ari muri ese Lulu amezi abiri ya ese yari yahejeje byari bimeze gute kuri mbo nashoboye kuyakora mbo novuga ngo bya ese cyangwa bya amezi abiri sinego ndabivuga cyane nuko nashoboye gusa n'uhagarika canke kuva ndonse iyo message kugira ngo nshobore kuvuga ko mpagarise ibikorwa nava ko hari haheze amezi 4 urumva ko aya abiri yari yaheze naringeze no mu yandi wala ariko nuko kwezi nyine bamwe ngo nashoboye kumanza nduhukiremo ariko kuragera hagati tu kimya ariko ni sawa tu Imana Mungu mbere si tunafatanya. Akizdan ni igikikuriro Akizdan ko nova ko n'umuntu yashoboye kunyakira muri WAKA LIGHT TV twaraganiriye cyo kuganira arambwira ati kare umuryango basi hama yarakoze kumbore kunyakira no kunyereka ati aka kazi gako gukuka kwa kuriya naho hari bitaba byoroshe na bitaba bimeze neza ariko tuni sawa tu. Ni Lulu yaciye mu bintu bigiye bitandukanye. Lulu yarakoze ikimotari, Lulu yaraciye ahantu hagoye cyane gutahura ntunavugira ngaha kuri kamera. Ubuzima bwa Lulu bwari bumeze gute muri WAKA LIGHT TV? Ubu buzima bwa Lulu bumeze gute mu buzima bwiwe? Nkitangura muri WAKA LIGHT TV no bako ubuzima ndabona ko bumeze neza kandi nabona ko nabuhishusho yuko buzomera neza gusumba ariko buke ko nagenda hamara igihe niko kumbure natanguye kubona ko ngo byaba byiza mugane nkabona ko bishobora kuzoba bibi bivanye kumbure na rimwe harije wasanga kumbure kwitabwaho ari guke ikindi gihe ugasanga kumbure abakozi abana bari akumbure nituko tugenda tubona ibintu cyo kimwe tusanga umengo umuntu yirirwa arirukanga amengo nta gaciro yohabwa ari agaciro kagahabwa babandi baguma biyicare gusa barindiriza kuza tu ariko ni sawa tu ni sawa hamaje ubunye ubuzima ndabakari sawa je ubuzima ni sawa kubana ko nakora muri WAKA LIGHT TV no vango ngone mu buzima bube ne buzima bwiza kuko je mu majambo make mu buzima busanzwe yapa ryo gukora ubundi buzi butandukanye mushaka kwa muzi ndi n'umufundi no bako nivyo ngize imiseko ko nakora byo gukora ama parfum byo gukora yo gusiga amarangi ibyo byose man nashoboye kubikora nivyo maze mu gihe rero nibaza ko sinshobora kurayo kujya ukomeza kose tu. Lulu mu migambi yiwe kuva ahagarisa akazi muri WAKA LIGHT TV yapanga kuzomenyesha basanze bamukurikirana gute? Mbo ingere nabitegura ariko niyumvira ati igihe nicagera nzofata inama kuko mbonashike muri WAKA LIGHT TV kuko hari ico nabangiye kubazayo kuko ndazi ko kiriyo ico nobaza kuko urumva ko navuyeyo kwezi ugeze hagati ari ko ndiko ari kwaheze urumva byaba ngombwa ko nzosubire kugira ngo mbaze mbega bimeze gute ariko sinaronka akanya kandi naho noje nta na kimwe ubuzima butangwa n'Imana tu canke amafaranga yo nibihera n'ivyisi ama nkaba bimenyesha ariko rero nibaza yuko bakunzi bakoresha umwanya aho muri hose Lulu the King vraiment cyo babwira nuko ari ahantu aratekanye ari mu rugo bya WAKA LIGHT TV nibaza ko nsa n'uwabihagarisa mu majambo make kuko urukundo ubu Lulu yobwigwa atigaruka mu kazi byo bica bigenda mbo muri kubimbwira ko nosubirayo mbo yitwa SAUDA niwe kumbure maze kunyarikira message nagaje gusigura yarageje kundondera aramaze umere gutabwa ati je bunye n'imitende arambwira ati kwambe nozotona ati je ko amere shobora gutonda kubera bambwiye amajambo ya naya bayanyandikiye ndayamunkira iyo message nawe nyine aravuga ati message kabisa siyo message sinziza hama
arambwira ati reka naco tuza kuvugana CEO munyuma ibyo bavugaye ntavyonza arambwira dimanche ateje uzotonde ku kantu ngati nshobora gutonda kubera haje maze kugwara indwi yose uri mu muryango w'abantu mukorana kandi wazi nawe wenyene ntiwigeze umbaza n'umusino mati urukuta dikora tonda gutameze guturumva nabonye ati abantu dukorana kumbure kwa rukundo banyerekana bwabone niba bakunda ukomeye amajambo make nabonye kumengo mwari mumeze nk'aba bakunda ukomeye mbo mana maze kugwara ntimwiyumbaye kumubaza no ku telefone umerewe gute urakomeye guwe neza munya mugaca muza ngo tubona ko wo manza ngugahagarika akazi ukamanza gugakira acambye ati ahantu kweri sinshobora gutonda sinze nawe ati sinzotonda arambwa ati ndakwinginze uzoze ku kazi ndafise n'igana tuzokorana we na Jeyo navuga ati sinshobora kuza kuko numva nababaye nabonye ko mutara abantu beza amajambo make rero nubu nabo bimbye ati ngo ndumva ko ntosubira ko nabo bambwa ati tuzoba tuguhemba miliyoni ku kwezi ndumva ko nyota no yotuma nsubira kuko atagira urukundo uko nije mu nyamari bango ingabire isumizi ni zose n'urukundo rero giye urukundo rutagaragaye mu bikorwa cyangwa mukorana nibaza ko ntacu mwami ko murakorana ngo muve ahacaye mushikariya wala iki kintu tuzofa wibugiye muri WAKA LIGHT TV bo ico ntazokwibagira muri WAKA LIGHT TV ni byinshi ntazibagira numva umengo sinobivuga ni byinshi ntazibagira amagano mba nivuga ariko nkajeyo gusa nkuko nabikubwiye ati muri amesi ni mu bikorwa by'Imana sinzi najya narabikora mugabo ari byo wasanga ariko ninjama gukora ugasanga kumbure biriko bigenda bincafuza izina ryanya cyashara ry'igikorwa cy'Imana masanzwe ndiko ndakora ariko ndashima tuko bimeze kose ndashima kabisa ntari bisigura ko bururu yafashe ingingo yo gukizwa sinafashe ingingo yo gukizwa ahubwo nari nsanzwe nkijijwe gusa kurondera ubuzima ndetse no gukizwa gusa turafise n'ibikorwa twaturongoye mu ishengero twe mu barongozi b'ishengero urumva lulu n'umurongozi w'isengero ndumurongozi mu bagize ishengero kanaka ndumwe muri bo kandi ishengero nyabaki atari banga kugira natwe nitwa n'ivyaba ngomba tuzoze gusenga aho ni ishengero gitwa ishengero Église évangélique de Jésus-Christ notre Père éternel cyangwa mu kirundi ishengero ry'ivuga butumwa rya Yesu Kristo we Mana data wa twese ahoraho rero twebwe mu ishengero ryacu twemera ko Yesu Kristo ari we Mana data wa twese ahoraho wala mwemera yuko Yesu Kristo ari we Mana yego ari we yaturemye ari we yakuremye ari we yandemye Yesu ni muvuga yuko ari umwana w'Imana ntaho yigeze aba umwana w'Imana mugo yigeze kumbo ngene tubizi twashoye gusoma turasesangura ivyandise tugaraga tumenya dutahura yuko Imana yihishuye mu buryo butatu hano ku isi rero bwa mbere yashoye kwihishura iri kirarema bwa kabiri rero yihishura biciye mu izina rya Yesu Kristo aza hano kwisi gucungura abantu kubw'ivyaha twakora canke n'ubunye abantu bakora yemera asiga icuba cyo mwijuru araza no kusiga ngo adacungure hama bwa gatatu twemera ko amaze gusubira mu bwiza bwiwe yadusigiye mwe muri akabari wari kararongora ibintu byose n'ishenge amashengero arimo ico gituma rero ntashobora gushidikanya uko no mu byanditse muri Bibiliya hariho ahantu henshi havuga neza yuko Yesu Kristo ari we muremyi wacu uko nabonye yagerageje ko byivugira kenshi nitwo birandira ko cyane kuko biraba bamasengero n'abasenga cyane uru nikiye kintu inyuma y'ivyo bintu iyo message wahawe kiye kintu cyakubabaje mu buzima wabaye muri WAKA LIGHT cyambabaje maze kumva iyo message canke utarayumva iyo message ukiri mu muryango nyezi mbo ivyambabaje ni bimwe nyene bari wabimbajije mugo nakubwiye ko sishaka kubyinjiramo cyane byambabaje kuko amasanga mvuze ibitari ivyo navuga ko icambere gusa novuga mu majambo make kumbure ejo bashaka kuronka abandi bakozi baze ikintu cyambere baze bigiye guha agaciro abakozi baze bigiye guha agaciro umuntu akavuga ati uyu n'umuntu bakamuha agaciro kamukwiriye nibaza ko ico baciza gusuka Lulu reka ndagushimire cyane ndanagukengurukira ku kanya duhaye no ku majambo ushikirije ariko hari ikintu ngomba ngende mvuze na jewe musanzwe mu bisanzwe umuryango wa WAKA LIGHT TV twe duhuriyemo turi benshi kuba turi benshi haraborohewe n'abatorohewe kuko ngo nta nyambi ibura gahonze ndabisubiyemo bidahizwe ndabisubiyemo Kiss Dan n'umuvyeyi turavyemeranya garu n'umuvyeyi umuvyeyi none uvuze umuvyeyi ushaka kuvuga iki bo n'umuvyeyi yani
yareze benshi ndetse n'ubarikarira benshi. Mbo kurera rega kurera si bibi kandi ko umuvyeyi si bibi, ariko ikibindi mu gihe ubuvyeyi cyanye dufate nk'ubunye urafise igi kuzana mama wiwe ni kimwe no kuvyaragiye n'ikindi no kumenya no murera ukamukuza ukamya ati giye anwe cayi yariye midi mwijoro yariye yambaye yagize gute n'ikindi numva no vuga byo. Ndibaza abumva ikirundi batahuye, ariko sinoreka gushimira intambwe ya Kizdani yagejeje ko koresha umwanya ndetse ariko azamura n'izindi mpano n'abantu benshi ariko aragerageza gufasha. Sinoreka gushimira ikinyamakuru cyane WAKA LIGHT TV. WAKA LIGHT TV ni brand, ni big brand, ni inzira n'ukuri mu vyisi. Ndavuga mu vyisi. Lulu, uremeranya nanje yuko WAKA LIGHT TV ari inzira n'ukuri kuba presenter bo bifuza gutera intambwe muri uyo mwuga? Mbo jeje no uvuga koresha umwanya WAKA LIGHT TV no bako je kurande go wanje nkuko nawe ari kuravuga ati ndashima aho yangejeje, naje sinoreka kuvuga ko naye ntashima kumbure aho yankuwe nta waranzi kumbure ku marezo social naho nazikoresha kimya nta waranze cyane, ariko ngeze kuri WAKA LIGHT TV nashoboye kumenwa n'abantu batari bake kandi kenshi benshi turayaga nabo ntarinze, ariko nibyo ndabikesha WAKA LIGHT TV. Rero nibaza ko yarakoze kunyakira no kumfata mu mugongo no kunshigikira, ndabibashimira kabisa, nkabishimira cyane. Kizdani yo twashoboye kuganira tukaganira kandi byose bikagenda neza, kavuga ati we karibu mu muryango. Rero navuga ko ahari irambere hamashikare kumbure no gucikira izindi mpano abandi bantu bazamugana, ashishikare kubakira no kubakora nkuko agerageza gukora abantu, ariko ikindi gusa numva no musaba kabisa ahari ejo hashobora kuza bakoresha umwanya, hashobora kuza ba Lulu the King, hashobora kuza ba Gomez kuri WAKA LIGHT TV, aza bakire hama aje kubakira abarere nk'umuvyeyi apana wa muvyeyi wa wundi areresha abana inkoni, apana nka wa muvyeyi wa wundi umwana ajya cyangwa atagira ivyo bitabaye muraba, ariko abo muvyeyi wa wundi ababara mu gihe umwana yagira ikibazo azoba baye umuvyeyi mwiza gusumba kumbure, ariko usanga arareze neza gusumba ko twareze twebwe neza cyane. Lulu, reka ndagushimire cyane, twovuga yose nitwoyamara. Nizera neza yuko ninakorondera ubundi gira kandi nzokoronka tukayaga ari nk'icyo shaka kubaza canke kuraba ubuzima bwawe ngene buhagaze, ariko sinogenda nakubajika ikintu. Lulu the King ijambo gitwa base arazi carico? Ndarizi kandi ndarizi cyane, kandi rero navuga ko no mu byanciye intege kumure kugira ngere aho nakira message ngacira mvuga ati nakazi kanyu ndagahagarise, byarimo kubibija bivanye n'amabezi nayo maze imisi ndiko ndakora, ntivyari ko byakegwa neza kumbure n'abantu mu kibano, byako byanekwa neza kwembure n'abantu mu ishengero, cyambona ko mengo byose ha gukora ibintu bidashimwe, ha gukora abantu batagushima cyangwa bakwiteho wafumo bihagarika. Reka ndagushimira cyane. Ego bakunzi bakoresha time, bakunzi batugesho, bakunzi b'umunyurusaku muri fresh, ndibaza mwatahuye Lulu mwamutahuye, ndega ndazi ko mushi ubwenge. Reka ndabashimire cyane, mwakoze cyane kudukurikirana. Mr. koresha umwanya, koresha time. Bye bye.